kijejwe gutegurira akazoza keza abakiri ku kazi n'abakukuruke Kareya mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa catunganije inama kuri uno wa kane igenekerezo rya 2023 ndamukiza umwaka wa 2020 aha mu gisagara ca Bujumbura. Ntumbero iyo nama akaba yari gutanguza ku mugaragaro ibikorwa by'ico kigo. Muri iyo nama wasekiriye ubuciyanganji bw'agateka kazina muntu imibano y'iterambere ridakumira Arcade Nimubona ashimira bimviye gushinga ico kigo. Bino shirahamwe biyumviriye gushinga Kareya na cane cane ko biyumviriye gutegura abantu kugira ngo babibutse ko kukuruka atari icaha ahubwo ari umugisha Imana iba yahaye uwo wese abashitse kuri iyo ntambwe mu kuja mu zabukuru. Gire ko binigiza abenegihugu bumve ko bakwiye kwitegurira neza ivyo biringo vyo mu buzima, batangure kuziganya bakiri mu bigo kandi bakiri bato, baze ko batunganya imigambi izobafasha mu bihe bazoba bakukurutse, ko nk'uko nabivuze ni iteka Imana igutaye. Ubushikiranganji n'abaserukira burasubije kubemerera ko nk'uko biri mu masezerano ari hagati ya Kareya nabwo gushigikira ibikorwa vyanyu na cane cane ko bije vyunganira ibisanzwe biri mu bikorwa vy'ubwo bushikiranganji, bikaba biri no muri politike y'igihugu ijejwe gukinga guterana kazoza. Nayamani Yakiza Godelier barongoye ico kigo aramenyesha icatumye bashira ku mugaragaro igikorwa ca Kareya. Icatumye tushira ku mugaragaro igikorwa ca Kareya kwari kugira ngo ubwa mbere na mbere abantu bamenye ko Kareya iriho, bamenye niyo migambi ya Kareya. Hanyuma twebwe uko vyategekanijwe nuko twe tuzokwegera abo bantu, tuzobasanga mu buzi, tuzokoresha n'ubundi buryo kugira ngo abenshi bamenye ico Kareya igomba gufasha. Hanyuma rero twegere abakoresha, twegere n'abakozi kugira ngo umuntu yumve atahure yuko ategerezwa kwitegura, ntawe uzomutegura, niwe atangura kwitegura, ayimenye yumve ko igihe azogerera kuja mu zabukuru azobe yiteguye. Twe tuvuga tuti inkoni uzokwishimikiza mu busaza uyica ukibasha. Hari igihe ukiri muto wibaza uti jewe ibyo ni iby'abakecuru, iby'abatama, je ntibindaba. Oya, ibyo nivyo dushaka ko mu mitwe y'abantu, mu bwenge bw'abenegihugu bijamwo, byumvikane, babimenye yuko uko bigenda kose uzoja mu zabukuru. Kandi noneho twasanze kuja mu zabukuru atari igihe ushaje gusa, n'igihe ivyo wariko urakora biryamye, uba ugiye mu zabukuru ku ngufu. Rero birakwiye ko umuntu yitegura mu buryo butandukanye, agatangura kwiziganiriza avuga ati ejo nimba n'umudandaza, ibyo ndiko ndadandaza ntibyagenda nabi, ndafise ayo naziganije ashobora kumfasha. Nimba ndumurimye ikirere nikitagenda neza, ndafise utwo naziganije dushobora kumfasha. Ejo ni naja mu zabukuru, ndafise ayo naziganije nshobora gukoresha umugambi, hanyuma nkabandanya ubuzima ndetse no mu muryango no mu kibano haguma n'umuntu ahambaye. Yongera yanerekana akarusho ico kigo Kareya kizanye ugereranije n'ibindi bigo byari bihasanzwe. Akarusho rero ka Kareya muri ibi bikorwa nuko Kareya ije yunganira ayandi mashirahamwe asanzwe abikora nka za INSS, ONPR na zindi, ariko yoyo ikaba izoraba ko abo bantu biteguye, ibafashe kwitegurira neza kuzoja mu zabukuru. Izonabafasha ingene bashobora gukoresha bwa buryo bategekanije ko kuzoja mu zabukuru kugira ngo bashitse mu zabukuru ayo mafaranga azoba babategekanije ashobore kugira icyo abamariye, bashobore kugira imigambi, bashobore kwitegura icyo bazogenda gukora bari mu zabukuru.
kugira ngo aho bazoba bari abo bantu ntibabe bahebwa, ntibabe bibagirwe, hanyuma bagume bakora ibikorwa mbere babikoresheje neza, ko bazoba baziganije bafise n'imigambi, bazoshobora no gutanga n'akazi, kuko ashobora kugira umugambi ushobora kumusaba gukoresha abakozi benshi. Icyo gihe rero Kareya ije nk'inyishu ku bibazo bya benshi, na cyane cyane ko umuntu yaziganya mugabo akiyumvira icyo azokoresha ayo mafaranga. Ndiko ndavuga hariho abasanzwe bafise ayo baziganya mu mazu asanzwe abikora, mu ma-institution asanzwe abikora nka za Sokabu n'ahandi, ariko ayo mafaranga araziganya akabika, mugabo ntibamutegura ati aya mafaranga dushobora kuyakoresha gutya. Barategura ko bazoyamuha akukutse, bayamuha ikivunga, ayonona ayakoresha neza, azoyakoresha imyaka ingahe, ivyo bimuvako. Rero n'umuti tuzanye ku bantu nk'abo, kugira ngo ayo mafaranga nimba azi ko bazomuha amafaranga akukutse, yitegure n'ingene azoshobora gukoresha amafaranga, ategura umugambi, ndetse uwo mugambi umuhe kuguma ari fise icyo akora. Mwomenya ko ico kigo cakira abantu bose, aha twavuga bakiri ku kazi, abakukuruke, abarimyi ndetse n'abadandaza.